Wizera urabona ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana bukugira special. Nimba ubyizera uvuga uti amina. Kandi muhaguruke abashitsi kugira ngo tubakire, tubabone, tubiyegereze abaje bamuherekeje, kandi wabanye kuva 2:30. Haleluya. Imana ibahezagerane natwe, ibahana umugisha natwe ishengero rya Life Center, kandi mugubwe neza, kandi igihe cyose turizera ko muri kino kibanza hariho ubuzima, hariho icimana iza kubaha uno munsi muri kino gitondo, murashobora kuvyagira mu ntebe zanyu. Haleluya. Turashimye rero kuri presence yanyu ko mwashimye kutugendera mu ishengero rya Life Center, mukaza kwifatikanya natwe. Munyemerere uburyo programme tuza kuyigenza uno munsi, abaririmbyi mumfashe kubakengurukira no kubashimira Imana ku gikorwa ciza mwakoze. Mumfashe dukomera amashi n'abakozi bose mu rushengero badufasha ibindi bikorwa, bakomeye amashi gutyo nyene. Haleluya. Kandi turaza kwihanganisha abantu bicaye hajya, ntimwicaye neza. Ako ka extension twagakoze vyihuta mu ndwi iheze kugira ngo turonke ibibanza muri ako ka extension kacu provisoire mbere yuko tugenda mu bikomeye. Bwana sifiwe sana. Rero ni mwumva mwicaye imigongo imeze gutya, mwicaye muri pante, mwihangane. Turizera ko mu ndwi iza tuzobikosora. Imana ibagirire neza aho mwicaye. Ndagomba gufata umwanya wuko twinjira mu ijambo ry'Imana. Inyuma y'ijambo ry'Imana turaza gufata umwanya wo kwakira umushitsi wacu no kumumviriza no kuduha intasho yaje atuzaniye. Ariko ndagomba kubanza gufata umwanya wuko twiga ijambo ry'Imana muri uno mwanya. Mufate Bibiliya zanyu kandi ndabasabe twese dushire ivyimviro. Haleluya. Kuri ico gikorwa canke kuri Kristo. Bwana sifiwe sana. Ndakunda kuvuga nti ijambo ry'Imana hari gihe usanga rimwe na rimwe mu rushengero, ndabivuge gutyo nkuko tuba dufise, ugasanga bamwe n'abashitsi abandi n'abasangwa. Mwabonye abashitsi, hari gihe rimwe uza gusanga abantu basamara siko, ugasanga uri kuraraba ingene ibintu bimeze, uko ibintu bikorwa, canke undi ugasanga ariko araraba abashitsi. Ariko ndabatumirire muri kino gitondo ko ijambo ry'Imana turishira ku mutima kugira ngo umwansi ntatwibe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Kuko Imana yahaye ijambo ryayo icubahiro kinganisha n'icayo. Bwana sifiwe sana. Shaka kugaruka gato ku cimviro ku byo twize ko ku munsi wa Mungu waheze. Ndashaka gushimira Imana ivy'Imana yakoze ku munsi wa Mungu uheze. Imana yadukoreye ibikomeye, kandi hari abantu benshi babohotse, kandi si kenshi nkunda kumva abantu usanga hari gihe umenya ko Imana yatugendereye bivaye n'ico yakoze, ukavyumvira muri feedback iba yabaye ku bantu batandukanye. Hari ico Imana yakoze kwa Mungu uheze. Ndashaka kugaruka gato ku kintu navuze ku munsi wa Mungu uheze, naho ntakigaruka ko twaravuze yuko abantu biyeguriye Imana, kimwe mu bintu bibaranga nuko ari abantu bafise gute, bafise icifuzo mu mutima wabo cyo kubona Imana itegeka. Bafise icifuzo mu mutima wabo cyo kubona Imana itegeka. Cyo ni kimwe mu bintu biranga abantu biyeguriye Imana. Twongera kandi turavuga yuko iyo abantu biyeguriye Imana, kimwe mu bintu bandukiza abandi canke ubuzima bwabo bugaragaza, canke ubuzima bwabo bwerekana, ubuzima bwabo bugaragaza canke butanga igishika. Ubuzima bwabo butuma abandi kubw'igishika bafise, bituma n'abandi bagira igishika c'Imana, bagira inyota y'Imana, barakomunika passion. Kigira gatatu twavuze yuko iyo abantu biyeguriye Imana, Imana iraca imanza ku bwabo. Imana irashitsa imanza ku bwabo. Ibicaniro byacu nico twarangije kwa Mungu dusengera ko igicaniro uzokubakira Imana
kizoba igicaniro Imana ikoreramo canke Imana ishikirizamwe imanza zayo kugira ngo ikugirire neza kandi kugira ngo ikugwanirire bivanye n'ico twavuze kuri uwo munsi. Rero uno munsi shaka kuvuga kuri iki kintu kijanye n'ibintu bitugora canke intambamyi ziri mu buzima bw'abantu biyeguriye Imana, ibibagwanya, ibibahohote canke ibibabereye intambamyi ku buzima bwabo. Nico no munsi shaka kuvuga ko mu mapoint makeya. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nebande bitegure kwakira ijambo ry'Imana. Haleluya. Amina. Ico nshaka kuvuga ndagihera muri Itanguriro gice ca 3 ku murongo wa 15. Itanguriro gice ca 3 ku murongo wa 15. Nzoshira inyankane hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'uruvyaro rwawe n'ugwiwe, ruzogukomeretsa umutwe nawe uzorukomeretsa igitsintsiri. Iri jambo ni rimwe mu masezerano ya mbere Imana yatanze mu isezerano rya kera inyuma yaho Adamu na Eva bakoze icaha. Ryabaye ijambo rya mbere canke isezerano rya mbere ryasohotse. Ayandi masezerano yose muyasanga Imana yaha Adamu na Eva imaze kubarema n'ibindi byose, ariko iri niryo sezerano rya mbere Imana iha Adamu na Eva kubijanye n'ivyari bihejeje kubashikako. Imana ibemerera yuko izoshiraho urwango hagati y'uruvyaro rw'umugore hamwe na Satani, kandi Imana inababwira ngo uwo mugore canke uruvyaro rw'uyo mugore ruzomena umutwe, ruzohonyora umutwe w'inzoka, ruzohonyora umutwe wa Satani. Iri ni rimwe mu masezerano Imana yagize. Ariko kandi iri sezerano Imana yagize ndashaka gushiraho umuco gatoya. Iri sezerano Imana yararigiriye Abeli, uravyumva? Imana yarigiriye Adamu, irigirira uruvyaro rwiwe, irarugirira Abeli. Yo Imana isezerano yarigiriye Seti, ariwe mwana yavutse inyuma y'urupfu rwa Abeli. Imana igashumbusha Adamu uwundi mwana akamwita Seti. Imana yaragirira isezerano nyene no kuri Sheme, umuhungu w'imfura wa Noa. Imana igirira iri sezerano no kuri Abrahamu, kuko na wene yari mu rukurikirane rukomoka kuri Adamu. Aba bose isezerano ry'Imana, hariho amasezerano y'Imana aba ari amasezerano y'umuntu umwe ku gatwe kiwe, ariko hariho n'amasezerano y'Imana aba ari muri rusangi akora ku bantu benshi batandukanye. Ni ukuvuga ngo ayo twita amasezerano yo mu buryo bwa Mesiya canke ibyo twita les promesses messianiques, amasezerano yo mu buryo bwa Mesiya, aba ari ayo masezerano y'Imana agira urugendo rwo kugeza ku kungena Imana izogenda ishitsa ivya Mesiya canke ivya Kristo vyose. Rero aba bantu bari barahawe nabone iri sezerano rya Adamu. Yesu ashimwe cyane. Aba bose Abrahamu na Isaka nabone kuko barabambere nabone Imana yabahaye iri sezerano no gushika kuri Esau. Ico nshaka kuvuga ko uyu munsi kugira ngo tugitahure neza, ndashaka dusome Itanguriro gice ca 12 ku murongo wa 3. Itanguriro 12 ku murongo wa 3 naho dusoma. Abazoguhezagira nzobahezagira, kandi uzokuvuma nzomuvuma, kandi muri wewe niho imiryango yose yo mu isi izohega umugisha. Haleluya. Iri ni isezerano Imana yahaye Abrahamu, imuha isezerano rifise uburebure canke rifise urugendo rurerure, kuko ryari isezerano rijana ku ruvyaro rwiwe. Iramubwira ati abazoguhezagira nzobahezagira, abazokuvuma nzobavuma, kandi imiryango yose yo mu isi izohererwa umugisha muri Abrahamu. Muri wewe Abrahamu imiryango yose yo mu isi izohahererwa umugisha. Ariko kandi iri twita isezerano ryo mu buryo bwa no kwita Abrahamic, iri sezerano naryone ntirigarukira kuri Abrahamu, riraja no ku ruvyaro rwiwe, rikaja kuri Isaka, rikaja no kuri Esau. Yesu ashimwe cyane. Kenshi Esau turamwibagira, ariko no munsi ndagomba kumubaganiriza ko gatoya. Bwana sifiwe sana. Esau n'umuntu abakristo benshi badakunda cyane, kuko ameze nka akwakumera ukundi kuntu, nagira ngo ameze nka Kayini wewe ni danger. Ako Esau abantu benshi ntibamukunda, ariko kandi niwe uno munsi nshaka guhagarara ko cyane. Yesu ashimwe cyane. Esau yari imfura ya Isaka, kandi Esau yavutse ari ihasa, ari kumwe na Yakobo.
ariko guhera igihe nyina asaminda akumva hari ibintu binyagara mu nda yiwe, ngo agenda imbere y'Imana kugira ngo ayisiguze ikiriko kiraba muri we. Imana iramubwira ngo mu nda yawe harimo imahanga abiri, harimo ubwoko bubiri bw'abantu. Abo nibo bantu uno munsi ushaka kuvuga ko harimo ubwoko bubiri bw'abantu bari mu nda yiwe, bari mu nda yawe, kandi bariko baranigana. Kandi mukuru azoganzwa na mutoyi wiwe. Uyu muvyeyi yari yaramaze igihe kinini yatavyara, kandi Isaka yarakuze ashikanye ku myaka 60 atararonka umwana. Ariko mwibuke yuko na se Abrahamu nawe yari yatevye kuvyara, ariko kandi havuka abo bana babiri. Bibiliya navuga ngo no mu kuvuka kwabo Esau yavutse ubwa mbere, ariko Yakobo aza amufashe ikirenge, amufashe ku gitsintsiri. Haleluya. Mwibuke yuko igitsintsiri nico kizomena umutwe, haleluya, wayanzoka. Niko Imana yabwiye Adamu na Eva mu itongo rya Edeni. Rero asohoka amufashe muri ubwo buryo, ariko ndagomba kukubwira ngo Imana mu buryo bwayo bwo gukora, mu rutonde bwayo bwo gukora, no mu gihe itanguriro ritari bwaze n'igihe hatari bwabeho ico no kwita amategeko ya Mose, Imana yamye ifise umugambi, ariko Imana yamye ikorana n'abana b'imfura. Abatari imfura munyihanganire, je ndo wa mbere muhire. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Imfura Bwana sifiwe sana. Abana b'imfura Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka kubona imfura muhaguruka nk'abaraba. Imfura ni nyinshi. Haleluya. Aba kabiri n'aba gatatu mwihangane vraiment. Imfura Bwana sifiwe sana. Haleluya. Amina. Rero ngenda babwira ikintu, ariko nimugihagarare ko kubera muri imfura kuko carafuswe ntikikigenda gutyo honye. Ico ndico bya Ancien Testament. Ariko mu isezerano rya kera Imana umugambi wayo wajana n'imfura. Mose amaze guhaguruka agatwara ihanga rya Isirayeli, wewe Imana yabishize mu mategeko. Mu gihe c'aba Abrahamu kuko ivyagezwe bitari bwaze ntivyari itegeko, ariko Imana yamishaka gukorera ku bana b'imfura kugira ngo habeho guhererekanya umugambi w'Imana hagati y'umuvyeyi n'imfura, kugira ngo ntihabeho ukuzima kwitara canke icimviro c'Imana ntikizimangane. Umuvyeyi wese yarafise uruhara rwo guha imfura icimviro c'Imana kugira ngo iyo mfura nayone ishishikare wa mugambi gushika nawe azoha abana biwe. Uku niko vyagomba kugenda. Nico gituma mu rutonde Abrahamu, Isaka, Esau, kuko Esau ni imfura. Turumvikana. Rero muri ubwo buryo Imana imaze gushiraho amategeko ya Mose, nico gituma muzobona kenshi Imana yabwiye Mose ngo mpa abambere. Imana iri kwegera umuryango wa Lewi. Imana irasaba Mose ati imfura zizokwama ari izanje, umwana wa mbere mu muryango azokwama ari uwanje. N'imfura mu byo mutunze, mu byo mworora izoba yanje. N'ivyambere byo mu vyimbugwa bicika ivyanje, niho havuka icimviro c'ikigira 10, kuko ikigira 10 ni cambere. Kigira 10 ntibagitanga bahejeje dépense, nico baherako. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Rero Imana yamye yiyegeraniriza ivyambere bigacika ivyayo. Bwana sifiwe sana. Muri ubwo buryo rero mu gihe ca Abrahamu, Esau niwe yari mu kibanza cyo kuba samuragwa w'umugambi w'Imana mu gihe se Isaka apfuye. Bwana sifiwe sana. Usomye mu Baheburayo igice ca 12 ku murongo wa 16, twumva umwanditsi w'Abaheburayo ingene interpreta ivyabaye, kuko muribuka yuko hageze igihe Esau aradandaza canke arashora ku isoko, sivyo, ico twokwita ubusamuragwa bwiwe canke ubufura bwiwe. Abaheburayo 12 ku murongo wa 16. Ntihabeho umushakanyi canke igihumane nka Esau yaguranye ivyo kuba samuragwa kwiwe ingaburo imwe. Iyi verse nayikunze mu Kirundi vraiment. Ntihabeho umushakanyi canke igihumane nka Esau yaguranye ivyo kuba samuragwa kwiwe ingaburo imwe.
ariko ngenda babwira ikintu cambere mucandike icimviro canje cambere uno musi shaka ko tuganira ko ku bintu bidushikira canke ku bintu no kwita danger canke irinde kuba mwirinde canke ibiriko biraturondera twebwe abahawe isezerano n'Imana twebwe abahisemo kwiyegurira Yesu. Ikibazo cambere kidushikira kiri muri uyu murongo duhejeje gusoma. Esawu yari imfura, ariko Bibiliya ivuga ngo umunsi umwe avuye kugira gute guhiga, kuko yari umuhigi akomeye, avuye guhiga ngo ashitse asanga mwene wabo Yakobo yatetse amalantiye, yatetse ni nk'ibiharage, ariko lantiye sinzi ko ngaha tuzirima, ariko ni nk'ibiharage, ariko ni ibiharage byo muri Israeli canke byo muri tuya duce tw'ubugaragwa, tuba tumeze dutoya, tuba tumeze nk'akanini inkore abavyemeza sizo hari abahinga b'ikirundi turabigarukako. Yesu ashimwe cyane. Ngo Yakobo ashitse avuye guhiga, ngo arashika aterera ivyo avuye guhiga, ariko ngo yarashonje cyane. Esawu yarashonje cyane, arasaba mwene wabo, aravuga ati ndagusavye umpe ivyo gufungura, ndagusavye umpe ivyo gufungura. Ariko mwene wabo nawene Yakobo, kuko ari umugwanyi, kandi kuko Yakobo ndaza kumuvuga ko sishaka kuteba aha hantu, ariko Yakobo we yarazi ica mushakako. Biratangaje kubona umuntu muvukana agusaba ivyo kurya nawe ukamusaba position. Yamusavye ica afungura nawe amusaba position. Icambere uyu munsi shaka kuvuga niki? Ndashaka kuvuga ngo ntugakengere ico ufise. Kimwe mu ngorane dufise kandi tugira cyane mu bizera nuko abantu b'Imana bakengera ico bafise. Burya kenshi ico ufise ubugifise. Hariho ubwoko bw'abantu babiri bafise ico bafise. Hariho abantu bafise ico bafise kandi barakirondeye, barigeze kucipfuza. Kubwo kukirondera cyane no kucipfuza gose baratevye baragishika ko uyu munsi baragifise. Ariko hariho n'abandi bantu bafise ico bafise kanaka mu buzima bwabo, ariko bahawe batigeze bacumukurira, cikoze cabaje ko gucyo gusa, nta kigoro bakigizeko, ntaco barondeye, barakivukanye. Bamwe bavutse bifitiye ubwenge, bamwe bavutse bafise iragi, abandi bavutse bafise ubukerebutsi kanaka, abandi bavutse bafise ibintu vyiza bafise. Ariko kandi ngira nakubwire ngo Esawu kuko yakengereye icamushikiye nuko atigeze muri uwo mwanya aha agaciro ico afise. Abantu benshi uyu munsi ahantu Satani ariko araduterera, Satani ariko adutera afatiye ku vy'Imana yamaze kuduha, ariko kuko twamaze kubironka canke twabivukiyemo canke ko tubifise canke ko tubifise mu bushobozi, tukabikengera tukabibona nk'ibisanzwe. Igihe abasuma bameze nka Yakobo bobo babiraba bakavyipfuza. Ngenda kubwire ngo aho tugwira canke aho intambamyi zacu zishikira sino mu vyaha. Uyu munsi muri kino gitondo ngenda babwire ngo abantu biyeguriye Imana turengera urugezo rwo kuraba ivyaha. Chapitre yo kuraba ivyaha n'amabwirizwa tugomba kuyirengana tugashika handi hantu tunagera aho n'ibintu bimwe bimwe atari ivyaha, kubwo kujana n'Imana twebwe tubibona nk'ivyaha. Bwana sifiwe sana. Nshaka kuvuga iki? Nshaka kuvuga ngo burya Esawu nta caha yakoze. Ubiravye mu mabwirizwa n'ivyanditswe ntitubona ko hari icaha yakoze. Why? Kuko yarashonje. Ashonje asaba mwene wabo, ntiyamwivye, ntiyateye gatarina, akwambwa ati mpakwivye uri kurajya. Ariko ikintu yakoze kibi nuko mu mutima wiwe yagize negligence, yagize gufata minenegwe ico Imana yamuhaye. Ngenda babwirega abantu b'Imana mube maso, kuko benshi muriko muragenda mu gihe muriko muratwagwa ivy'Imana yabahaye, muriko muribwa n'umwansi ico Imana yabahaye, kuko mubona umenga ndigisanzwe inyuma yo kuba mwakivukiyemo canke mumaze igihe kinini mugifise mukagifata minenegwe, ntimugiha agaciro
kuko nimba Yakobo agiha agaciro nuko ataco yigeze aronka, ariko wowe uragikengera kuko umenga wakironse mu buryo bwiyoroheje. Hari abantu benshi b'abagenzi bacu tuba turi kumwe dukorana tugendana, wamusanga hari ikintu cacu kibaderange, hari ikintu cacu kibazazanira, ugasanga umuntu ariko aragupropose ibintu bimwe ukora canke ibintu mujamwo, wewe wabiraba muri kritere y'ivyaha mu mabwirizwa 10 ukabibura mu vyaha, ariko ngenda bwiye ngo ikitwica si icaha gusa, ariko ikitwica nico kintu cose mu buzima bwacu kitarimo uburongozi bwa mpwemu yera. Naho Bibiliya atahicanditse nk'icaha, tugomba kugera ku rugezo aho tuba abantu badafata minenegwa ico Imana yabahaye, ariko tukagiha agaciro, kuko gukengera ico Imana yaguhaye. Raba ukuntu Bibiliya yavuze. Bibiliya yavuze ngo muri mwebwe ntihakabeho umushakanyi. Ndagomba murabe qualification Imana ihaye ico Yakobo yakoze ku murongo wa 16. ntihabe umushakanyi, Ntihabeho umushakanyi canke igihumane, stop ngo nkande nka Esawu. nka Esawu. Ndababazega abantu b'Imana, wowe wo kwinterpreta gusaba ivyo kujya nk'ubushakanyi canke nk'uguhumana. Murazi ko twega ivyo twita guhumana n'ibindi ari ibintu bikomeye, ariko ni murabe umwanditsi w'Abaheburayo atanguye kwinterpreta ico Yakobo yakoze, amubona nk'igihumane, akamubona nk'umushakanyi, kuko atahaye agaciro ico Imana yari yamuhaye. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Kutaha agaciro ico Imana yakugize, kutaha agaciro akaranga gashasha ufise muri Kristo, kutaha agaciro ico Imana yakoze mu buzima bwawe, kutaha agaciro izina Imana yaguhaye, kutaha agaciro ikibanza Imana yadushizemwo, kuko yatugize imfura, kuko yadushize mu muryango wayo, twacitse abana b'Imana, turi ihanga ry'Imana, ntakitwita abashumba ariko atwita abakunzi, turavukana. Iyi ni position Imana yagushizemo yo mu rwego rwo mu buryo bw'impwemu. Iyo position ni kibanza ca operation, aho uhangana n'ibihanze isi n'ibihanze imiryango yacu. Ariko iyo ukengereye ikibanza cawe ntukimenye, uba umeze nk'umushakanyi kandi uba umeze nk'igihumane. Tugomba rero gushika ahantu dutahura yuko nitukiri inzoya tugendera ngo ubahe so na nyoko, ngo ntugire gute, ngo ntiwice, ngo ntusambane. Bantu b'Imana, ivyo ni ivyaha byo muri maternelle. Twebwe ntitukigenda turaba ivyo Mose yavuze yandikira Abisirayeli, twebwe tugendeshwa n'ikindi cagezwe gishasha gikomeye kivuga ngo abarongorwa n'Imana nibo bana b'Imana, aho mpwemu yera ari we murongozi wacu. Mpwemu yera ashobora kugukura mu kintu adakuyemo abandi, kuko akiraba akabona ari intambamye kuri position yawe. Bibiliya ivuga ngo Satani yihindura umumarayika w'umuco, ntagikoresha ibifatika n'ibiboneka kugira ngo atuyovye, adutere kuzimira, ariko rimwe na rimwe akoresha n'ivyo twita les péchés mignons, utuntu duto dutumenga si kibazo gikomeye, utuntu duto tuvuga ngo rega pasteur ngo hari problème ngize ibiyinya, ngo rega pasteur ngo kameme ngo umuntu w'umukristo reka ntusure kumbaza, kubera kumbaza kandi ufise mpwemu yera, ufise ijwi ry'Imana mu mutima rikugera rikakubwira ivyo wemerewe n'ivyo utemerewe, kandi we nturinda kuraba ko nabandi. Reka nabwirega abantu b'Imana, guhinduka si igikorwa ca communauté, guhinduka ni igikorwa individuel. Ntunaze no kumenya ngo none ko nantuze ngo abigira. Iyo uhanuye umuntu avuga ngo none ko nantuze, singeneye kunzanira ubusutwa bwa ntuze nyivyagira, singeneye no kumenya ivyagira, ariko ko ivyawe nabimenye reka ndakubwire, va muri ivyo bintu. Ntitugenda nk'inzuki, ntitugenda nka communauté, ntitugenda nk'ikivunga. Mpwemu yera wowe yo kuvana mu kintu atavanyemo ntuzenye. Igihe mpwemu yera abona yuko ico kintu ari menace kuri position yawe, akavuga ati sohoka wewe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Bwana sifiwe sana. Muri kino gitondo unyumve, ntugakengere ico ufise, ntugakengere ico Imana yamaze gushira mu buzima bwawe, ntugafate minenegwe ikibanza Imana yagushizeko. Bantu b'Imana, haleluya. Ku murongo wa 17 havuga ikintu gikomeye. Ku murongo wa 17 ngaho nyene mu Baheburayo igice ca 12 ku murongo wa 17, kuko muzi yuko hanyuma, ngo kuko muzi yuko hanyuma hamwe yagomba kuragwa umugisha, hamwe yipfuza kandi kuragwa umugisha kwa se, atemerewe kuko atabonye uburyo bwo kwihana, kuko ataronsa akaryo ko kwihana, naho yawurondera cyane arira, naho yabironderanye amarira menshi. Esawu harageze igihe aja kurondera se ngo muhezagire,
kandi igihe Esawu yaza kurondera se ngo amuhezagire yabirondeje amarira menshi no kwinginga kwinshi, asaba se ngo mpezagira, asaba se ngo ngirira neza, asaba se ngo nanje mpumugisha. Ariko Bibiliya ivuga ngo naho yarondeye kugirirwa ikigongwe, naho yarondeye kubabarirwa no guhabwa umugisha, akabirondeza amosozi menshi hamwe n'amarira menshi, ayo marira ntiyashoboye gukora ku mutima wa se ngo agire icyo ahinduye, nubwo yabishatse akavyipfuza bikanga. Bwana asifiwe sana. Uko uranyivaga muntu w'Imana. Haleluya. Hari ikinyoma kiriko kiraza mu ishengero muri rusange. Umukristo arakubwira amafuti arimo, agaca yongera akakubwira ngo